WhatsApp people, WhatsApp guys, bakunzi bamenya nibi media, bakunzi ba Breze journaliste, turabahaye ikaze kuri uno munsi. Aho mubona imbere yacu no munsi mu kiganiro menya nibi twakiriye abasore babiri baberewe cyane gose. Bashitsi turabahaye ikaze. Murakoze cyane. Ya. Ebana abatabazi rero turashaka mu idondore. Muri bande mwavuye he? Bende yitwa Big Grade in Jesus. Yeah. Donc turabaririmbye ibindirimbo mpimbaza Yeah. Yego. Aho rero wewe izina ryawe ni? Sawa izina ryanje nitwa na Mahirwe ya Bass. Alias RTG Boy. RTG Boy. Kubera iki RTG Boy? Donc RTG Boy. Donc nduma artiste wo muri gospel. Nico gituma ko kazina RTG Boy. Akandi Imana nyene yacinshirira ko nyene keke par. Hama mbona minawe? Ya je wanyita Pacific iranyibuka. Sanzwe ndi mu bende Big Grade in Jesus. Bisigura nezerwa muri Yesu Kristo. Okay. Musanzwe muririmba indirimbo mpimbaza amana. Mwoduha kapera gatoya kugira ngo twumve yuko vraiment ivyo muvuga ari byo. Ego. Ntangorane nimwe turashobora kugira. Ya. Ataka rero twumve. Wabuze yuko utazigera unererana intambwe zanje uzihoza kw'amaso wavuze yuko utazigera unererana intambwe zanje uzihoza kw'amaso ukuri nusiga ndabizi nusiga jengene nukuri nusiga ndabizi nusiga jengene wabuze yuko utazigera unererana intambwe zanje uzihoza kw'amaso wavuze yuko utazigera unererana intambwe zanje uzihoza kw'amaso ukuri nusiga ndabizi nusiga jengene na ukuri nusiga. Aho nyene tukiri ngaho numva mufise umugwi umwe nzi uririmba indirimbo mpimbaza muririmba nkawo mwebwe mwifokasinga kuri bande mu kuririmba. Ni bande mufatira ko nk'icitegererezo? Bo je no ambeshe buzatego ni focusinga kuri bana. Nibibarimwo. Tanke ibintu biturimwo turirimba ibintu biri muri twebwe nyene. Ntabo ubuzima bwacu Imana ashize muri twebwe. Ebare. Uno musi turi kumwe rero n'umugwi witwa Big Grade in Jesus. Hama aho nyene mbe musanzwe musengera muri eglise yahe? Turi Big Grade in Jesus, donc dusengera mu ishengero ry'abagenzi Église évangélique des amis. Iri hehe? Iri mu Kamenge. Hepfo y'isoko. Respect batamu. Aho nyene rero tukiri ngaho. Umugwi wanyu Big Grade in Jesus umaze igihe kingana gute utanguye? Bon, umugwi wa Big Grade in Jesus watanguye 2017. Okay. Watanguye muri 2017. Warugizwe n'abantu bangahe kuno musi tubabona muri babiri? Bon, warugizwe n'abantu benshi, twari abantu twawutanguye turi abantu batandatu. Uno musi asikaye bangahe? No musi novuga yuko harimwo nka batanu. Ubundi yagiye ko ari yantama yazimiye. Basi ntama yazimiye ahubwo yafatiriwe gatoya. Yafatiriwe n'utundi duko. Sanganye ntari umunyeshuri. Amaturumva yuko uko mwatanguye atariko mukimeze mutagikwiye nka mbere. Hama turashaka kumenya rero. Uno musi ivyatumye abo bandi bavamwo muri band ni giki? Bon, ari ikintu kimwe tutahurije ko n'abandi baba batakirimo muri Big Grade. Donc umwanya waragoranye kuri benshi barabuze time bituma umengo umugwi wa uheba bakabivamo bivuye ku mwanya nayo ubundi ho nta bintu byinshi birebire novuga cyatumye abantu benshi bavamo usibye ko umwanya wabankiye. Aho nyene Big Grade in Jesus numugwi umaze imyaka hafi 7 utanguye. Uwo mugwi kuva utanguye gushika ubu ufise ibikorwa bingahe? Bo ibikorwa kuva utanguye gushika ubu twavuga ko
ibikorwa bihari byari byinshi ariko imaze kuja kumugaragara abantu bazi ni ibikorwa bibiri gusa. Ni ibikorwa byatanguye gushya habona ryari ivyo uvuze ko vyagiye en public. Arico twakoze mu mwaka uheze kimaze umwaka twayikoze ari audio arenge vyose twahise arenge vyose twikoreye muri Bant Boy. Iyindi nayo maze imisi 3 tumaze imisi mike iheze gusa ikozo yitwa Ndarinze. Donc imaze 3 jours iri kuri YouTube. Yitwa Ndarinze. Ijya mwaturirimbiye niyo Ndarinze. Niyo rero yasohotse ni Ndarinze. Respect bata. Respect kameme sinumva ukuntu mutoba mufise support kandi numva mufise amajwi agororotse kameme. Jendi ko ndiyumvira na rikondagira ngo ni MTC cyangwa Victoria. Ariko nza gusanga atari bo kuko nciye numva ko mwitwa ukundi. Yego ariko kameme kuhaje. Merci beaucoup. Amaho nyene indirimbo mwavuze ko mufise zibiri yasohotse mu mwaka uheze ni yubu. Yego. Indirimbo imwe muri zose ifise amasanamu niyi. Bon, indirimbo ifise amasanamu ni indirimbo dukoze ubu yitwa Ndarinze. Yasohotse ari audio video, clip video yasohotse ifise amasanamu. Iri kuri YouTube yacu ya BGG, Big Great in Jesus. Yego. Aho nyene kuva mutanguye gukora. Haciye imyaka 7. Yego. Muri ko murakora. Turashobora kubabaza rero none ico gihe cyose kihaciye. Mufise aba followers bangahe kuri Facebook canke kuri YouTube? Bon, tugerageje kwishura donc turaduza aba followers benshi. Oya niho tugitangura donc gukurikirana ibintu vy'imbuga zacu kubera ko nibikorwa bishasha. Nico gituma duce dutangura no gukurikirana ibintu bijanye n'imbuga kuko urazi ko urubuga rudashobora kuduga udafise igikorwa. Candavyumva. Bon, kuri Facebook turafise page iri mu gukwiza aba followers 1000 ntibarakwira neza gusa barabura gatoya. Bon, kuri YouTube naho mu minsi heze baraba followers isakarani konse mugabo tumaze gushaka indirimbo kugeza isaha donc aba followers 300 biyongereyeko kurenga kuko turiko turakwiza followers 500 n'abandi hejuru nkuko. Batama n'urugamba rutoroshe. N'urugamba rutoroshe. Yego hama yo YouTube yayo yabaye created gari. Kuva ico gihe 2017 mwatanguriye YouTube yari hari canke muyikoze ubu? Twovuga yuko twatangiye gucreate YouTube mu gihe tugiye muri studio. Igihe muja muri Bant Boy niho twakora cyambere kibonetse mwace niho twace ducreate YouTube. Aho nyene turabona mwambaye imipira iri kamarogo tutashoboye kumenya. Turashaka mudusigurire. Bon, iyi ni logo ya Big Great in Jesus. Donc bono menga handitse bitatu. Bon, oya ni B iri sous forme ya trou amugabo ni B hamwe na G hamwe na J. Donc ni BGG. Iyo logo yanyu none kuri sophistique kidogo bataka. Ni bisanzwe ni logo yakoze kera. Donc nayikoze nkiri muri interna. Niga muri interna ndumunyeshure niho nayikoze. Rero umva zari indoto zacu. Mu buzima bwa misi yose inyuma y'umuziki mukora iki? Bo, ibyo dusanzwe dukora inyuma y'umuziki. Turataratazanye nyene kujyanye n'abantu babikora bahiga yigisha. Nituraronka ahantu twicara tuvuga ati twicaye ngaha turiko tukora ibi. Oya turarondeza aho nyene. Musanzwe muvuka ngaha mu gisagara? Oya nituvuka y'Ubujumbura gusa tuvuka ruguru mu ntara ya Ngozi. Mu ntara nziza ya Ngozi nibagiye gushira ko nziza. Tuvuga intara y'amateka. Intara y'amateka ya Ngozi. Niyo mva commune Ruhororo. Ruhororo Paradise. Ruhororo Paradise. Wo mu ntara ya Ngozi. Iwabo muziki. N'abayani bayani n'abandi benshi bamenyekanye ba Elize Korimba n'abandi. From Wema Entertainment. Rero tuko turakora yego kandi tuko tuhabona ukuboko kw'Imana. Ariko vyo bavyiza mbonye korabo yanyu na Elize. Ni ibintu bisaba ama etape bigenda bukebuke Imana hari gizo bikora kaboneka ko turayizera no mwiza. Aho nyene ndashaka ko mu mpaka pera ku ndirimbo yanyu ya mbere. Bon, indirimbo yacu ya mbere turashaka kuririmba refrain. Nta ngorane.
muze tumvira ijwi ry'uwaturemye we yaremye byose tubona tureke kurira no kwiganyira yaduhaye n'ibirenge ibyo twifuza mu buzima araduhetse mu mugongo wiwe ntituzongera kwiganyira. Ya respect batamu. Mwavuze ko musenga muri Eglise Evangelique des Amis yo mu Kamenge. Muga dusanzwe tuzi ko hariho n'uwundi mugwi witwa Hope Sound Acapella wo muri iyo Eglise nyene. Bigenda gute ngo mubangikane mu usenga muri Eglise imwe ntimugire umugumwe? Bon, donc twebwe urabona indirimbo zacu ziratandukanye cyane na ziga zo muri Hope Sound. Kuko Hope Sound ni Hope Sound Acapella. Donc bakoresha iminwa mu kuvuza umuziki, mu kuririmba bakumudiho wabo ukoresha novuga bakoresha umunwa babikoresha umunwa mu kuririmba bakoresha amashi acapella. Yego, donc natwe urabona ko tuza muri studio tugakoresha indirimbo byose none mwebwe ntavyo mwoshobora canke mwebwe ibi mukora ntavyo boshobora? Bon, ibi dukora bo bishobora bidukora bo bishobora kandi nkuko natwe acapella twahora tuyiririmba kera kuko twatanguye turi Ngozi nta bamizisi bakwiye twari dufise turashobora kumva tuti iyi ndirimbo ako bayitwicira nk'abantu batazi kuvuza ugasanga bayivugije nabi canke irabagerageje bivanye nuko tuyiririmbye twaca dukoresha code vocale tugakoresha natwe acapella nka kurya nyene ya aho nyene rero tukiri ngaho. Hope Sound Acapella numwe mu mugwi uriko urabikora neza mu ishengero ry'abagenzi Eglise Evangelique des Amis barashobora kuha n'umwanya ukaririmba mu isengero mwe namwe barabaha umwanya muka perform. Bo iki kibazo womengo kiragoye kwishura ariko reka tucishure. Twe en fait ko bisanzwe bimeze Big Rider ni Jesus ni turi fonde kuri Eglise. Usivye yuko turi inclus muri Eglise Evangelique des Amis ariko dukora outside of church. Aho nyene izo ndirimbo zanyu muramaze kuronka opportunity yo kuziperforminga mu mashow atandukanye ya ama gospel? Bon, ego turamaze kuronka opportunity baradutumira mu ntara zitandukanye z'igihugu Ngozi, Gitega no ngahi Bujumbura bakadutumira mu ma eglise atandukanye bihora bishika tukagenda kuvuga ubutumwa biciye muri zino ndirimbo nyene zacu. Ego tukazikoresha mu ivuga butumwa. Aho nyene tukiri ngaho. Mbega umuziki mpimbaza amana urazana ivyunguka? Iyo mvuze ivyunguka mba mvuze en terme de revenu y'amahera. Je sinovuga ngo ntuzane ivyunguka urabizana iyo uri kurabikora mu bwizigirwa. Kuko ijambo ry'Imana ryo rivuga ati ngo nabakoreye Imana yabaye umuhondo kandi azigera amaramara. Muko gukorera Imana mu kuririmba Imana irafise ukuntu isponsoriza igikorwa cyayo ariko ntibiza kumwe muri profane bigenda. Ifise Imana inzira icishamo. We nk'ubu baratumye ko Primusic mwoshobora kuja gukompeta muri Primusic? Muri Primusic biragoye vraiment sinokubwira ngo twogenda gusa n'ikintu bisaba ko twiyumvirako cyo n'ikintu twakwiyumvirako kandi tukabaza n'abadukurira baduhaye umuco turashobora kugenda ariko bashobora no kutubwira ko bidakunda tukafisa Ngozi bari hejuru yacu baturongoye dukorera kucore badusaba ko dukorerako n'icimana dusaba ko dukorerako. Aho nyene tukiri ngaho umugwi Big Red ni Jesus nk'ubu utuse boss wa Gera Plaza arabahaye ikiraka cyo kuzoza kuririmba kuri Gera Plaza nk'umunsi umwe ijoro akabaha amafaranga fadika murashobora kwitabira iyo show? Donc biragoye donc ndibaza ko byosaba two kwitonda ibyo byose nimisaba kubaza nimisaba kubaza donc turashobora kubaza bakaduha umuco neza w'iyo show baba bari kurakora yari na cyari dukunda gukorera mu mashow ari apart yivuga butumwa cyangwa ari nk'ama concert yo muri gospel music. Aho nyene tukiri ngaho rero barako Big Red in Jesus numugwi
uri kurakora witanga wita ku rutare no ku mabuye kugira ngo ushobore gutanga ibintu vyiza abantu basanzwe bakunda imidiho mpimbaza-mana babandanye baryoherwa. Uwo mugwi uri sponsorize cyangwa urafise uwundi muntu awufata mu mugongo bimeze gute? Donc abavyeyi bacu nibaba bani batubaniye vraiment. None nk'ubu nimwo bakubitira isengesho y'abakozi bishoboye. Imana bahumugisha cyane. Yego. N'abandi tugabandanya dusaba aha mu Burundi dufise abantu benshi bakunda ibintu vya gospel. Ariko kubishigikira bikaba ingoma. Mugabo nk'ubumvise Tifizo uno musafise concert ku mutwenzi. N'utari envie yo kugenda acagenda. Ivyo bintu rero birababaje kenshi abantu baririmba ama gospel bakunda kuvyidoga yuko ushobora gusanga badashigikirwa mu buryo butandukanye bivanye n'ukuntu ivy'Imana bakeneye kuvyumva mu isengero badakeneye kuvyumva baririmba mu muziki. Mwebwe ivyo bintu ntibibaca intege? Bo novuga ntibiduca intege cyane ariko birababaje kubona profane ishigikiwe cyane kurusha gospel kandi ugasanga mu bayishigikiye iyo profane benshi bari no muri eglise yitwa ba Kristo. Ico kintu kirababaje cyane ugasanga turiko turashigikira ibinyamahanga ariko ivyo mu ngoro y'Imana ugasanga turiko turabishigikiye cyane usanga birababaje ntiworeka kubabara nawe bari nka wewe birababaje cyane. Yego. Aho nyene tukiri ngaho mwavuze yuko muheruka gusohora indirimbo yanyu ubu vuba kandi yasohokanye n'amasanamu. Iyo ndirimbo mu estima ko yabatwaye nk'uburyo bungana gute? Uburyo bwagiye ni bwinshi vraiment. Yego indirimbo irashobora kuba yaratwaye amafaranga arenze umuriyoni n'inusu. Yaratwaye donc amahera arenze umuriyoni n'inusu. Yego tubishize hamwe byose cisanga bigoye. Mwoshobora kwibutsa abakunzi ba Big Red in Jesus izina ry'iyo song naho bashobora kuyisanga? Wow. Indirimbo ya Big Red nshasha isohotse ubu yitwa Ndarinze by Big Red in Jesus. Ugiye kuri YouTube ukandika Ndarinze by BGG. Big Red in Jesus barashobora kuca bayigura. BGG ni B na G. Yego. Bakaja kuri YouTube. Ntiwiri kurandika Big Red in Jesus cyose. Oya niyo wogira BGG cyangwa ukagira na Big Red in Jesus barayikuzanira. Yego ikindi naco niyo woja kuri Google kuri office ya application ya Vidmate uratecharge. Donc biroroshe gose. Yego. Aho nyene tukiri ngaha. Mwebwe utugorane mubona muhura natwo nk'utuwo butakire yaba mu kihangana tuba twaratumye muheba akazi n'utuwe. Uvuze akazi kanyu ka Big Red ni ka Big Red. Ingorane zihari cyane cyane kenshi tuvuga ka isuse dokoven zizana amafaranga. Niyo ntambamye ihari. Ariyo ngorane ikunda kenshi gutuma n'ibikorwa tutihuta kubisohora. Hari niwa tubabajije ryari ngo mbega ni kubera iki musohora indirimbo haheze umwaka bivaho nyene ku buryo biva kuri buryo n'ikintu kizova kitugora gose kuko gusa icyo twifuza nuko tworonka aparanche umuntu ashobora gukora amafaranga. Donc urabona ubu usanga bigoye uri kwishure. Musanzwe muri n'abanyeshure? Bon tusa turi n'abanyeshure kuko kwigura ziko bidahera tukomeza twiga. Mbere twarayejeje ja muri uni mugabo nubu turabandangije kwiga kuko kwiga nibihagarara. Yego. Aho nyene ndiko ndabatahura. None bigenda gute ngo mushobore gufashanya ivyo kwiga n'ivyo muziki w'indirimbo mpimbaza-mana mu gihe wumva mudakunda kuganya en terme de revenu mu mahera? Biroroshe cyane. Gikuru no kuba focus n'ikintu urimo. Kuko ikintu cyama kigora abantu ahantu kuja mu kintu atantumbero. Ico gihe bica bikugora kubangikanya. Ariko ugiye muri gospel kuririmba uri kwishuri ufise intumbero biroroshe cyane kubikorana. Aho nyene tukiri ngaho. Umugwi Big Red in Jesus. Yego. Numugwi uriko uravuga yuko umaze hafi seta ukora. Mugabo gushika no munsi ibintu byawo urumva yuko bidahagaze neza kuko terme de revenu igumi bagora. Turashaka kuvuga ati none nk'ubu ko hajya tuzi muri Eglise Evangelique des Amis hasengera abantu benshi bakunda indirimbo mpimbaza-mana kandi n'uburyo bwo gutanga babufise. Abo bantu nta kuntu moza murabiheranya awikro mukababwiye ati dukeneye gusohora indirimbo nshasha mwino minsi. Mugabo turabura aya kamera y'iki bakazara bafasha mu kwereka mani birasaba no gushira isoni kuko uri ku murimo w'Imana ntutiye. Tanke muri make igikorwa cy'Imana. Donc razi yuko ari ikintu
ni ikintu nyene urumva ni nguvu usohora utiteze hirya y'ejo guca wongera ngo uzigaruke ngo kuzigarutse rero bisigura ngo twebwe novuga ko novuga muri Eglise des Amis harimwo abantu donc bashobora kudufasha kandi bafise uburyo mugabo ikintu kimwe nuko nkene uwo mutima warinze aronka kanya ko kushira kugiye kugira ngo adufashe vraiment no kuri ahawikaze cyane ubu ni mu mwanya wo kubibabwira yego ajya mutuma mwemera mugatuma na pastor akabatangira itangazo mu isengero bataha biragoye cyane none uno munsi ikintu cya mbere musaba mwebwe nk'umugwi wa Big Red ni Jesus n'igiki icyo dusaba ni support kugira tubandanye dushikana ubutumwa Imana yadusizemo support ziri kwishyira rero support ya communication kugira ngo ibikorwa byanyu bigere kure hariho na support y'uburyo bw'amafaranga ikintu kiri papable arene namone dukeneye cyane kenshi kugira dushikane ubutumwa donc ikintu kimwe no vuga kuri ico kijanye na support ivyo bodusupportingamo ni vyinshi mugabo ico baba bashoboye umwe wese ico bashoboye bivanye n'ivyo abona n'ivyo dukeneye nko muri ministeri arashobora kudushigikira ku kintu cyose abona donc kituzurije cyangwa akatubaza akadutelefona akatubaza yego inimero zanyu murashobora kuzivuga nk'umuntu abakeneye kubashigikira abo barondera hangorane nimwe nimero zashobora kuzitanga za nimero yacu kenshi bakunda kudutora ko ni 69 751 496 niyo bakunda kudutora 69 751 496 izina ni gute izina ni Namahigo ya base Namahigo ni nayo limikashi none nari mikashi iriko nyene ucu babosi mukunda indirimbo mpimbaza Imana muri ko muratwumviriza nibaze yuko iyo ari opportunity yo gushigikira igikorwa c'Imana hamaho nyene tukiri ngaho yego turashaka tumenye igikorwa canyu kigira gatatu kizoza ryari igikorwa cyacu kigira gatatu aho kizozira bizoterwa na yamuhaye nyene y'amafaranga bwa buryo bubonetse buzotuma tuja muri studio nubwo bwoboneke ejo twoca tujayo indirimbo zisanzwe zanditse zirahari ni nyinshi gusa harabura uburyo bwo kuzishira hanze ku mugaragaro abana aho rero tusana bariko baraja ku musozo w'ikiganiro yego abantu babakurikirana ku mbuga zanyu mwavuze yuko bakoze akigoro gakomeye yuko aho mushiriye kiyo ndirimbo imwe mu minsi 3 hiyongereko abantu prido desa urumva yuko ari igikorwa gikomeye cyane twizere yuko nimwazana icya gatatu cyo bizogira feedback ikomeye cyane aho nyene rero abantu batarakora subscribe ku mbuga zanyu mubahamagariye gukora iki tubahamagarira kuza bagire subscribe kuri YouTube channel yacu ya BGG Big Red in Jesus badushigikire yego kuko igikorwa c'Imana no gushigikirana kuko ejo turiko dukora ibi by'iwacu andiko mbwira n'abaririmbyi bagenzi bacu donc uno munsi turiko turakora nejo ushobora gusanga ari umuririmbyi ariko adukurikirana ejo nabazokora zoba ngombwa kandi ko natwe tumufasha donc no gufashanya kugira ngo igikorwa c'Imana caguke mwisi gishike kure habaho badufashe rero gupartager gusharinga ku mbuga zacu kugira bigende neza aho nyene rero turashaka ko mwovuga akajambo kagasunika rugi nk'umugwi wa Big Red in Jesus turangiza tubashimira cyane ko ariko baradukurikirana dushimira ni televiziyo yadutumye ko tunayisabira yuko yotera imbere ikaguka mu buryo bwiharije cyane kandi rushize no gufasha impano kuko nivyo vyiza bizotuma menya nibi media nico kizotuma n'Uburundi imbere buvuga ati ko bufise ama televiziyo ariko arafasha abana ego nawe ya base cyane nje ndashimiye Imana yaduhuje namwe uno munsi ndabashimiye cyane gose bivuye ku mutima menya nibi media mutere muje imbere turabashimiye cyane gose turashimiye n'abariko baradukurikirana n'ukuri wari umugwi wa Big Red in Jesus dushishikare gushigikirana muri bino bikorwa c'Imana kugira ngo ubutumwa bwiza bwagwe kwisi
merci beaucoup kugira ngo ibikorwa byanyu bibandanye bigenda neza. Wow, merci beaucoup yego namwe twese kugira ngo dukorere Imana muri bwawe mwenyene yego no gushishikara dukorera Imana. Murakoze cyane rero kubona mwashoboye kwitabira ubutumire bwacu tubizeza no hanyuma yuko mudukeneye tuzoshobora kurenguka mu cyo muzoba mudukeneye ko cyose. Merci beaucoup yego bakunzi bamenya nibi media, bakunzi ba Breze Journaliste, bakunzi ba Big Grade in Jesus, bakunzi ba Eglise Evangelique des Amis yo mu Kamenge, mwese mubandanye mukora ibishoboka byose kugira ngo umugwanyu wa Big Grade in Jesus mubandanye utera imbere, yaba mu buryo bw'amafaranga canke mu buryo bw'amasapoti ya communication, byose bibandanye bigenda neza. Ariko gusa tunabizeza yuko hamwe woja kuri YouTube channel yabo ukabakorera subscribe, navyo byoba vyiza cyane. Turabasezeye rero tubabwiye ati stay tuned kuri Menya Nibi Media no kuri Big Grade in Jesus. Hama ibiganiro biryoshye cyane mugira mubandanye kuguma mubikurikirana mubona n'amateka y'umugwi wa Big Grade in Jesus. Stay tuned kuri Menya Nibi Media no kuri Big Grade in Jesus. Thank you.